abakenyezi twese turabizi yuko barazi kubumba barafisemo ubumenyi bwinshi cyane ariko nuko kenshi ubu babumba inkono kandi tukaba tuzi twese yuko ubu atari henshi nta bantu bagitekera mu nkono ni bake vraiment benshi bakoresha amasafuriya n'ibiki rero umugambi wanje uza kubashigikira mu kubazanira nuvuga nti akabirya mu byo bakora bagakora ibindi bintu dusanzwe dukenera mu buzima bwa misi yose nk'amasahani navyo nyene biri mu byo kubumba amatasi ama pot de fleurs ivyo vyose barabishobora nini aza bari kwigisha ku bijanye n'amagara yo mu mutwe abanyeshuri bari mu mashuri muri secondaire no muri université kubera turabizi yuko urwaruka rwinshi ruri mu mashuri kandi babimenyeye mu mashuri bashobora kubijana muhira kunzi ba Bishop TV turabaramukije tuba kandi n'ikaze mu kiganiro shika ku ndoto yani kibafasha kumenya byinshi mu bijanye n'iterambere dufatiye ku bamaze gukora byinshi bagatera imbere abahinga mu bijanye n'iterambere ndetse n'abafite imigambi yagutse ishobora guteza imbere igihugu uyu munsi novuga umunsi udasanzwe turi kumwe n'ababigeme bari mu higanwa rya Miss Burundi tugiye kuyaga kugira ngo tubwire imigambi bashize imbere ishize afashe guharuka ndetse no mu iterambere ry'igihugu ikiganiro mutegurirwa na Agenda Timana abenshi banzi kuzina rya Shashi Romantique bahikaze kuri Bishop TV muri rusange ameze cyane kuba derenga ayi mutwidondo amazina yanje ni kuri Lalilinka hari ikindi nza kureza yego muri presentation mutubwira amazina na nimero okay amazina yanje ni kuri Lalilinka hamandi candidate numero 56 Bentana standatu muri competition ya Miss Burundi 2025 murakoze Jenny nitwa Kaneza Greta nkandi numero 30 numero 30 Jenny nitwa Shimimana Nina Siela j'ai numero 50 muri competition Miss Burundi 2025 56 30 baratandukanye ko ego ari akantu banza guhera mu kiganiro aha tu video twagifashe kuri platform za Miss Burundi aho mugira ni démarche kana kujya kuri mubwira foto kamfa mugacha muri aho gacha mwese mucamukabona ndiyo ego shaka munyine mukagire rero mwebwe nyene donc umwe araye impera y'unda impera mu kimisi murabana mu kimisi tugakojya rero mu ngiye ariba ni challenge mugabo ariko je mwambara gakundira kazi ko sanga na higena bo mushaka mumaze muduzana babo nasi twiraga jaka karamba shitsura kuraba eri ubundi none deja no tuguma duhindukira dutwenga ba ugera abahiga mwana mwebwe mucamaraye nuko ugiye kubiraba neza twamaze kubikora sire gutura ari Yes, cyane duhere he hari oya Jenny yo natanga kabutatwe Yagaze kumanda twenga turamwenyura byumva yego nimero 56 nashaka tubwira mbega no mugambi mwashyize imbere nakahe kabijya kawe umugambi wanje ahanini uca gushigikira abakenyezi bafise ico bariko barakora hama mu kuvuga ico bariko barakora umuntu ashobora kuba novuga gute kirimo impfunyapfunyo niko bavuga
bavuga ngo potentiel cyangwa competence umuntu aba afise mu kintu ariko arakora iyo umaze kuyimenya ko uyifise ndavuga ca kintu ukora ata nguvu nyinshi wazishizemwo ariko kikaguma kiza gisa neza kuko ari ikintu kiba kiri muri wewe utarinda guhata kugira ukore yego bishobora guhata irya mbere uri uriga ukuntu wogikoresha mugabo akagera igihe aho wisanzura mu kugikora rero umugambi wanje uza gushigikira abo bakenyezi bafise ikintu basanzwe bakora kandi bakaba bari meilleur muri ico tukaca tuza kubafasha kubapfuya kugira ngo batere imbere hanyuma mu gutangura nahereye ku bakenyezi b'abatwa kubera ko barazi twese turabizi yuko barazi kubumba barafise n'ubumenyi bwinshi cyane ariko nuko kenshi babumba inkono kandi tukaba tuzi twese yuko ubu atari henshi nta bantu bagitekera mu nkono ni bake vraiment benshi bakoresha amasafuriya n'ibiki rero umugambi wanje uza kubashigikira mu kubazanira nubwo akabiga mu byo bakora bagakora ibindi bintu dusanzwe dukenera mu buzima bwa misi yose nk'amasahani navyo nyene biri mu byo kubumba amatasi pot de fleurs ivyo vyose barabishobora mugabo nshaka kwimisya ico kintu kugira ngo nabo batere imbere cyane cyane bakore ikintu ubu gishobora kugurwa kandi gikoreshwa cyane murakoze je umugambi wanje nawise autonomisation de l'avenir du Burundi à travers la sensibilisation sur la santé mentale ahanini azoba ari kwigisha ku bijanye n'amagara yo mu mutwe abanyeshuri bari mu mashuri muri secondaire no muri université kubera turabizi yuko urwaruka rwinshi ruri mu mashuri kandi babimenyeye mu mashuri bashobora kubijana muhira mu kubimenya kugira ngo bashobore kudetekta yuko umugenzi wawe arase akabazo kanaka ukamenya ingene umufasha kubera nta baganga benshi bahari bakwiye bokwira abantu bose kandi biranazimvye hama umugambi umaze gutera imbere gato tuzoshiraho centre yo gufasha aba jeune bari mu rumogi bari mu biyayuramutwe cane cane nibo nabaye ndafata murakoze jewe umugambi wanje ni wo kuduza abigeme n'abakenyezi umugambi wanje ni wo kuduza abigeme n'abakenyezi biciye mu mwuga wo gushona hama nkaba nateguye ko inzu banza ko ndabashiriye hamwe muri koperative yemewe n'amategeko hama tukazokora ibikorwa byo kubigisha uwo mwuga wo gushona n'inyigisho zibaye inyigisho zitandukanye inyigisho za marketing no kugira ipane ukamenya ngene biziganyiriza batangiye gukora hama mu nyuma tuzobaherekeza mu kubaha amamashini yabo kugira ngo nyene bakunze gukora imyuga yabo. Bishop TV inyigisho y'urwaruka n'iterambere turifuza kumenya mbega imigambi muriko murakora izofasha iki mw'iterambere ry'urwaruka iterambere ry'urwaruka icambere nk'uko nabivuze cyane cyane kwimenya mbega nshoboye iki rimwe na rimwe turahata mu gukora ikintu ariko kubera ko tutaba turamenya ni igiki nshoboye kubera ko ico ushoboye kandi ugikora ukunda kiri muri wewe nubwo utangura kugikora utaronka ikintu ntudebukirwa mu kugikora kandi mu gifaransa niho bavuga ngo c'est en forgeant qu'on devient forgeron ukuguma ugikora ico kintu niko uronka ubumenyi kandi ukagikora neza gusumba rero mu gihe urwaruka dushoboye kumenya ati jewe nshoboye iki vy'ukuri iki kintu muri jewe hama ukamenya kugikora kirashaka kuguteza imbere ariko mu gihe utarakimenya urashobora kukironda ariko ugafasha gutera imbere nk'umuntu aba azi icyo ashoboye hanyuma ejo nawe ntiwaba wakimenye tuzoja hamwe kugira ngo nawe
tugufate mu mugongo nawe ushobore gutera imbere yego ubundi nivyo kuko nk'uko nabivuze ntangura ni kumenya potentiel yawe hanyuma tukagufasha tugafashanya mu gutera imbere urafasha abandi nawe ugafashwa yego hariya mu magara yo mu mutwe umugambi uzofasha iki mu iterambere ry'urwaruka umugambi wanje uzofasha cane cane abajene kubera turabizi yuko iyo utamerewe neza ibintu nta kintu na kimwe ushobora gushikako n'ivyo ukora usanga turadebukirwa canke urafasha amadecision atariyo bivanye na situation urimwo muri ako kanya rero mu kubigisha tuzobahamagarira kwitabira abaganga babishoboye bashoboye kubafasha hama dushoboye gutera imbere hamwe twese hanyuma uwo mu gushona mubona umugambi wawe uzofasha iki mu iterambere ry'urundi rwaruka deja umwuga wo gushona ni lifetime skill umva ni umwuga w'imyaka yose no kwimosha imyaka yose ni ikintu bazoba bazi bariko barakora nomara imyaka abajene abakuze abamama abakenyezi donc ivyo créer ama opportunité y'ubuzi bwa mbere na mbere ku bajene abo bandi bazoba bamenye ivyo vyo gushona bazovyigisha abandi bigisha abandi bigisha abandi nyene hama kandi ni projet il favorise entrepreneuriat local avec objectif du Burundi d'un pays émergent d'ici 2040 yego kora ko nyine uherejeko niko tugira tudugireko ubundi turafise icyo twakorerako cane icyo twita imbonakazoza y'igihugu imigambi yose kirakubona kugira ngo dufashe mu guterera kugira ngo dushobore kuzoyishikako mbega wowe zoshigikira abatwa mu bijanye n'ibindi mubona uwo mugambi ushobora kuzoterera iki mu buryo imbonakazoza byose y'igihugu imbonakazoza y'igihugu ivuga gute igihugu cifashe giteye imbere mu 2060 mu kuvuga igihugu cifashe eske ni bamwe canke ni igihugu twese canke ni hariho bamwe canke ni twese sawa kugira ngo rero dutere imbere n'umwe wo hasi ifo kwashikirwa kugira iyo mbonokazoza tuyishikire n'umwe wo hasi adafise ico ariko arakora canke yabuze aho akorera ifo ko nawe ashikirwa rero mu kuja gufasha abo bakenyezi cane cane babatwa ni gufasha muri ya mbonakazoza kugira ngo muri iryo terambere ntihagire usigara inyuma yego nk'uko nabivuze nzohera kuri abo batwa umwagirwa amahirwe nkabandanya kuko ndashaka kubikora cane hashobora kuza n'abandi bose sinshaka gufasha bose bien sûr ariko wewe ufise ikintu uriko urakora mbega ni igiki uriko urakora uragifisemwo ubumenyi si utawufise uri gukora iki kugira ngo uburonke kugira ngo witeze imbere kuko ico umaze kukimenya uriteza imbere ugateza imbere n'abandi umugambi w'amagara yo mu mutwe uzotera iki mu mbonakazoza y'igihugu hari ama objectif 22 mu mugambi w'imbonakazoza rero muri objectif imwe harimo kuduza le domaine de la santé rero santé mentale nibaza yuko muri domaine de la santé ntiraduga bikwiye yego umugambi wanje uzobuje gushigikira kugira ico uterereye gushigikira leta mu kuduza domaine de la santé icambere umugambi wanje udufasha kwanza kugira autonomisation économique hamwe n'ubukare bw'ubuzi hama ukazona renforcer kandi irya stratégie ubundi dusigaye twe turakorerako y'amakoperative kugira supporting amakoperative y'abagore communautaire akajwi ariko ni gato mbabarire gatoya
ahanini n'ivyo oya. mwe mwavuze umugambi wo gushigikira mwavuze ko muzotangurira ku gato mbega ko mwahere ku gitigiri ko tuzi ko abatwa atari benshi ngaha mu gihugu kandi batitayeho cyane bijyanye n'uko bakora mwavuze ko bakora inkono bashobora gukora amasafuriya bagakora ibiki mbega hoba hariho indesi muzoshiraho yo kubigisha canke mbega kubera iki mucinjiye ko zo kwigisha n'abandi kugira ngo umugambi waguke cyane? Ego murakoze cyane ico kibazo ariko mu gutangura nkasura akantu gatoya ntizokwiga gukora amasafuriya ariko wavuze ko ushaka bakura mu by'inkono bakaja gukora ego aho nako ntanga akarorero kuko isafuriya riyikora cyane gusumba inkono mu guteka muri no bisi haba igituma nahisemwo abatwa ni kubera ko icyambere na mbere cyo turazi yuko ibintu byo kubumba ari iby'iwabo si ibintu babanza gusubira kwiga muhera azeho mu kubigisha kandi kumwe navuga gukora ikintu kiri muri wowe utabanza guforsa kuhata niko novuga ni ikintu usanga wabaye creatif niko nobivuga ugasanga uriko urashiramo n'utundi tuntu kubera ko ni ikintu kiriko kiva muri wewe usanga hajemo na innovation muri uko kugikora nico gituma nahereye kuri bo cyane cyane muri mu kubumba mu ko basanzwe bazije kubumba hanyuma umugambi umaze kwaguka nivyo koko tuzoshiramwo abandi kugira ngo bafashanye ndetse n'ivyo n'abagurisha amaformation kuri ivyo kuba basanzwe bagira inkono uko iwabo ariko ivyo amaformation y'amasahani n'ibiki kubikora bashobora kuba batabizi kubibigisha numva nabo nyine hazoza abandi bantu urumva abanahereye kuri abo batwa mugabo ntibivuze ngo ekipi yose abazobafasha ukuntu bazoronka ibiki n'ibiki yuko byose bizokorwa n'abatwa gusa ariko tuzokwagura hari habonetse amamarche menshi uko umuntu agenda aragura entreprise igenda iraguka niko n'abantu bagenda baraba benshi hariya mu magara yo mu mutwe hariho ibigo ngaha mu Burundi tuvuze njyewe n'amagara mu mutwe cyane cyane twumva abantu bafata amatroge ababigeme baja mu ngeso zitari nziza tumva abana mw'ibarabara ndetse n'abandi bakurikiye hariho ibigo ngaha mu Burundi bisanzwe usanga bifasha abana bo mw'ibarabara cyangwa bajya banura umugi n'ibindi ariko ugasanga nyuma y'umwanya kanaka batorotse basuye muri bya bindi mbega ko ibyo bimaze kwibonekeza mu bw'umuntu uzogwana gute kugira ngo aho muzaba muri murafasha mu kubahagomeye bwo mu mutwe muzogwana gute naho kugira ngo aho muzoba mwafashe muzobagumane gushika baronsa amagara meza mu mutwe? Murakoze umugambi wose urafise intambamyi zawo ariko tuzoraba cane bajya abantu basanzwe bafise imiryango ishigikiye yuko bahinduka kubera nk'ubu jenso tuvukana canke umuvyaranje atameze neza tukaba dushaka kumushigikira kugira ngo ave muri ivyo bintu uwo biroroshe yuko mumugumana adashatoroka sico kimwe n'ujya muntu ukuye hariya hanyuma ngo uramuhase niki hama ariko kandi abana bo mw'ibarabara bafise abariko barabaraba nabo tuzobafasha ukundi kuntu ariko bafise ahantu vraiment bari babakurikirana yego kubijyanye na couture ubu hari amashyirahamwe menshi ariko arafasha cyane cyane ababigeme batagiye ku mashuri cyangwa bayakiriye hagati n'abatwaye zirya z'indaro cyangwa ukundi kuntu hari amashyirahamwe ariko arabafasha mbega mwebwe muzokugisha muri rusangi cyangwa mutegura gutegura ni akahe kabirya muzoshiraho agasuma kandi mushyirahamwe ariko arigisha urundi rwaruka ubujyanye na couture? Akabirya muzorengereza ko abandi bariko barigisha ubujyanye na couture? nta kabirya kanini gahari ariko ni kwitegura
nariko ndagerageza kwandika igitabo ibyo bazokora umva ni ikintu bazoraba théoriquement hama basubira bagikora pratiquement rero hariho habaho usanga benshi badafite bizoba vyoroshe bariko barakoresha ico gitabo bakabiraba n'ubu hari ico batariko baratahura bakabirabiramo jewe ntabwo nama mushira abandi ahora kuri ivyo oya nkora mbona ari ivyo oya rero ndiko ndagerageza kugira gushiraho igitabo kizonafasha n'abandi bose ataraho nzoba ndigisha jewe abandi bose Imihano 50 60 yibona he 2040 nzoba n'abana bazoba bashaje oya uzoba ukiri ufatiye ku muto mugambi iki 2040 mbega turi muri 2025 ni mu myaka 15 myinshi ndiko ngerageza kurondera ukuntu notandukanya bimwe vy'indoto na realisation kuko umuntu akubajije ati nko mu mwaka uza nka wewe uri gushikiriza ikiganiro muri Bishop TV wibonahe uwo ni umwaka umwe ikibazo uko gitumbereye muza kwishura aho mwibona mufatiye ku mugambi mwashize imbere aho umuntu uzawugeze uwo mugambi wawe apana wowe kuzabura umumama w'abana batanu Igeze ndabitahura umugabo ico nshatse kuvuga ni icahe iyo ugiye kuri periode nini gose bica bisa n'indoto gusumba objectif ariko teza kuvuga ati je ndifuza ko muri 15 umugambi uzobugeza uzamaze kuri ibintu gute nifuza ko muri 15 ans noba maze gufasha abakenyezi benshi kumenya potentiel yabo no kuyikora hanyuma entreprise ikaba yagutse hariho utudomene twinshi atari ivyo byo kubumba gusa hakabamwo nk'abantu bazi decor babizi neza ku buryo bashobora kuvuga bati uyu munsi ko dushaka gukora iki kintu reka tuje muri entreprise hariya hariho abantu umuntu wese uza kuronkayo agukorera ikintu ni ikintu azobazi kiri muri we akora neza kandi ashoboye mu yandi majambo bavuga bati nimba ukeneye ibyiza kandi bikozwe neza mu mwanya mwiza kandi d'une façon professionnelle uraja kwa naka nimero 30 ufatiye ku mugambi wawe washyize imbere wibona he muri 2040 jewe uko mbona umugambi wanje nshaka ko bizorangira umeze azoba ari organisation ikomeye ishobora gufasha abantu benshi igaha ubuzi abapsychologue benshi kugira ngo dushobore kwacceda ku masoins vyoroshe kandi santé mentale itakiri tabu nkuko iri ubu wumvise santé mentale wumva umusazi yirukanga mu barabara alors que ari ibintu byinshi hari ingwara nyinshi umuntu ashobora kurwara nimero 50 ufatiye ku mugambi wawe gusa muze kutuza kaje ufatiye ku mugambi washyize imbere ubona he 2040 First of all imana ihadushikaye jewe mbona ndaryoherwa iyo ndiko ndabona ayandi mabrand y'ibindi bihugu bitandukanye nka za Gucci haute couture urayibona ndakiye natwe ko tuzogera kuri iyo niveau international tugira amabrand vraiment afise haute couture dushobora kugera made in Burundi nibaza ko hari akanyamunsi murindira gishika ko kumenya mbega ni gute bashobora kubatora duhere kuri ego murakoze ukuntu mushobora kudutora no kugukurikira
murashobora kuja kuri konti ya Instagram kuri page ya Miss Burundi munsi ya description hari ahantu hariho lien iriko y'amavote muca muklika sur le lien de vote ikibajana kuri plateforme y'amavote mu kuvota naho bisaba ko ufise email donc udafise email ntibizokunda il faut ko ufise email ukaca winjirayo ukaklika kuri email and then ukaca choisir umwe mu bakandidate bari muri Miss Burundi nihereye ko cyane jewe numero 5656 niyo kuri la Lilinka uhejeje ukaja munsi surtout faut pas kuvyibagira ukaja munsi ugafyonda kuri cyangwa ugakanda kuri envoyer canke submit ukaronka message yuko vote yanyu yabaye enregistrée. Donc merci. Murakoze nuko nyene processus genda uragenda kuri page ya Miss Burundi official hama muri description urabonamwo lien yucukikako hanyuma ugakosha kuri email yawe hama ukaduga ugashikosha kuri numero 30 canke uwundi mukandidate wumva woshigikira ariko je ni numero 30 Kaneza Greta hama uhejeje gukosha ushuduza ugakika kuri envoyer canke submit uhejeje connexion yawe igenze neza urabona message ati votre vote a été enregistré. Ego nuko canke je kuri konti yanje Kaneza 04 harimwo link muri description nuko nyene bigenda uraklikako ugakosha kuri email no kuri ifoto yanje numero 30 hama ukanvoye. Merci. Ku bantu badakoresha Instagram iga hariyo kubara hari abantu bakuze vraiment bakugira ati Instagram ni giki umuntu arashobora kubaha link ya iyi website hama iyo link maze kwinjiramo bice bigenda kukurikira urabona ahantu bagusaba gushiramo email yawe maze kwishiramo kaduza mu bakandidate numero 50 ni Masera Shimirimana amugakoshako cyangwa undi ari we wese hama ukayahagarika nyene bakakwereka message ko yabaye submit canke votre vote a été enregistré. Yego. Icyo shaka kuvuga kuri ico nyene hari igihe umuntu klika kuri email bikanka canke ugaklika kuri umukandidate bikanka si kibazo kiba cahabaye cyuko bidakunda kutora benshi bagomba bavuga ngo biba byase ko umuntu atora ni kibazo ca connexion donc il faut gerageza kandi n'igihe ufyonda no kuri envoyer bikanka style abari connexion suko bitavyase kutora bavuga ati twe byaraze il faut toujours essayer hama connexion ibaye nziza canke ugiye kuri wifi bica bikunda. Ego. Okay. Twashimire cyane muri rusange kubona abitaza kama mugeno cyacu cyashika ku ndoto tuvuza kandi no kushika kure mu migambi ya ndetse mu migana rya Miss Burundi muri. Murakoze cyane. Yego. Dushimire n'abadukurikiranye mu kiganiro shika ku ndoto azako turaganira n'ababigeme bari mu higano rya Miss Burundi mwumvise nimero zabo mwumvise imigambi yabo mwumvise ikizofasha mu iterambere ry'ugwaruka ndetse n'iterambere ry'igihugu. Tubashimira ko badukurikirana no gukurikirana ibiganiro biraca kuri Bishop TV. Ndayibutse ibiganiro arishika ku ndoto. Ndayibutse kandi yuko muri Bishop TV dufite n'andi maserivisi nka photography, videography, imanza zitandukanye ndetse tubafasha no kumenyesha cy'umwiko murakora kugira ngo dushobora gutera imbere muri rusange. Ndayibutse rero gutera imbere by'umwiko murakora gende ku kivi ntera imbere nawe utera imbere teza imbere imiryango n'igihugu. Murakoze cyane.